uno buzima you're learning as you go. Uko ubuzima ugenda uriga, so ni ibintu vyinshi kuva umwaka uheze gushika no mwaka amaze kwiga. Bimwe navyize kugoye kubabaza, ibi navyo navyize mu nzira nziza ko hari abantu beza bamfasha, also bakanyigisha, bakanshigikira, bakamfata kuboko n'abandi bagukorora. Wagize reaction iyi uri kurayisoma? Warayitahuyeho canke wabanje kumbwira ati nsiguri? Oya naravyimve ngize mbe ni kirundi gike kizewe. Indi ni musiguri kazi. Okay. But nanje nari navyimvire ngizo ya doctor sanzwe ba. Yeah, kubera ko ni message omenga ntashaka umuti. Mugabo umuntu ayiyumvirije neza harimo igishegu. Yeah, but ariko ni vya bindi nyene kumenya iki kintu kwandika ikirundi is not for me, right? Kwera mvuga ngo no shobora kwandika ngo nce mvuga ngo ni kirundi ni yemeza ivyo ntashoboye. Ndazi department yanje ni cyongereza. Maybe ntayemwa karundi gato is okay, but sinovuga ngo ni cyane nandika ikirundi kizima canke ngo ndimba igiswahili yuzuye no. Ni kumenya gusa nje ibi inye ndashoboye ibi sinshoboye. Why? Cyane turahura navyo. I think buri muntu arahura navyo. I think nyene nikuzuri yibutsa yuko like umuntu like I don't know how to explain mu kirundi. Umuntu hari around you, you're affecting, and now you're batari directly, you like you get affect ku bantu bari around you, right? Ugasanga abantu batangiye kukuraba ku muntu kwera umuntu mugendana, right? So ubonye umuntu ameze uko no kwigeza inyuma buke and go your own direction, but biragoye kwabura ingeso mbi uri umuntu araba cyane, like your surroundings, yitaho ibintu kubera je nditaho ikintu kiriko kiraba around me all the time, kubera biri easy kuba influenced mu ngendo mbi. I don't know if I'm making a sense. Ingotijane umuti ngwino tujane erega ndahwera ni nabura umuti ndahwera. Erega ndahwera ni nabura umuti ndahwera. Shaka sugumi dawa hamwe mu mubiri numva powa. Naho warenza trauma yasote y'imitima ni sawa. Ariko kukuntu ndebye nawe muganga ube wariye. Ntidusange bipfuvye genda gukira nawe wapfuye. Urabizi ko nigera mpindura ibitaro. Urabizi ko nigera mpindura muganga. Seven Vibes TV ni media audio ikurikirana n'abantu barenga 200,000 biciye ku mbuga zose dukoresha zitandukanye, ariko nubwo bameze uko abantu bakigwa no kumenyekanisha ibikorwa byabo canke ibicuruzwa byabo ku bantu bari mu bucanke bari mu mahanga. Ni mutugane biciye kuri izi nimero tubafashe kumenyekanisha ibintu byanyu kure mu kanya gato ku giciro gitoya. Karibu cyane mukorane natwebwe ntimuzovyicuza. Mwaramutse mwiriwe bakunzi ba Seven Vibes, abakunzi ibiganiro byacu surtout pana abakunzi Seven Vibes gusa, abakunzi ibiganiro byacu uko ari bitanu. My journey, Seven Show, Fun and Facts, Girlfriend, Worship Time. Abikurikirana mwese Imana bahezagire. Twere turakomeye, tumeze neza, nizera muko mumeze neza, muko murabiganiro muguwe neza, mudashonje, mudafise ama stress. Nufise stress naho ndaguhanuye kurabiganiro cyane ko amayisacha aramara ama stress. Atuma tugira umutima mwiza. Nitwozira ko tkubatanzi ndazi ko abantu benshi bashaka kuraba emisi batanzi, ni mpamvu nivuga ku abone bashasha bacu. Niko nitwa makoma ibiganiro byinshi nga kuri Seven Vibes, nkaba n'amafise batumire kenshi. Uyu munsi bise umutumire tagaza ko yaniganiro kira abantu bararyoherwa cyane bise ngena avuga ikirundi namugarukanye agira bavugira ikirundi muca mwumva imitima ngiryohewe. Yitwa Muhoza, n'umuririmbyi kazi w'umurundi kazi aba mu gihugu ca Canada. Yagarutse kandi mu Burundi, twavuze ko niyagaruka tuzosura tukamwakira, ubwo yasuye kugaruka donc tugatumwakire kandi abantu bagiye na emission yarafa passé no musure muhamagarane muhanahana amalink mbwira ati Muhoza yagarutse. Karibu Muhoza. How are you? I am good, thank Happy you. New Year. Happy New Year to you too. Good. Thank you now.
nuroze kumwerekana ingene aberewe kuva ku maguru kora yabihaye agaciro yabihaye agaciro n'agahotara muga hashenga ibirenge vyanje hashenga ivya Muhoza vyonye ni nawe uraberewe nta kintu na kimwe ntaco niko ufise umutima mwiza umeze neza none ni sawa amakuru y'iminsi amakuru y'imyaka turaho turashima turakomeye sindi nkamwe don't feel shy to speak Kirundi. I'm speaking I swear hari abantu bakunda Kirundi cawe nabona nikora bafite umutima mwiza ku bantu bataravye emission yawe yarafa pasi yo kuyivuga ryambere ujanga ku Silent Vibes woshaka kusura kandi kuyintroduce ngala kuvugira abantu Muhoza ninde Muhoza ni umuririmvyikazi umurundikazi ava Canada yeah and yeah that's about it navuze Canada tuvuga Canada ava Canada ego yeah hama wagiye Canada ungana gute kugira abataravyambere baze kutangara bumvise kuravuga ikirundo hari abantu bavuga ngo ayigirisha ibiki mugo wabwiye ati bimeze uko ushaka gutahura yeah ndi umuvukira uwo muri Tanzania nagiye muri Canada mfite imyaka 8 abavyeyi banje n'abarundi yeah mugo wavukiye Tanzania ama ucugenda Canada ufite imyaka 8 yego so imyaka myinshi ufise waba muri Canada yego and then umwaka uheze yari ubwa mbere bwanje mu Burundi ryari rya mbere uje mu Burundi nagarutse ubwa kabiri I'm grateful nagarutse rya kabiri kuri iki wagarutse ndakunda yeah ndakunda haragabanya stress as you said haragabanya ma stress and you know umuyaga waho nyene n'ibikorwa it's nice yeah bivuze undi umuntu avuye hanze niho biba bifise sansa parce que tubivuze bwati muri yemera gwa mu Burundi biki n'ibiki mugabo nyene ahantu hose harafise stress haranagabanya stress bibona ngene umuntu akaravyitwara hakugabanya stress gute you know I don't know the environment abantu just umuyaga mushasha kumvira ibintu byinshi hiyo ugenda muhira kumvira akazi amabira ama stress nawe ngaho uraza ukaruhuka bukebuke naho buri mu kazi umenga biratandukanye ukuntu si stress imwe n'akazi ko hiyo I don't know why but yeah yagarutse igihe kabiri Muhoza mugabo ryari ryambere uje mu Burundi ryari ryambere uje mu mwaka uheze wagarutse kandi hari abantu bataraza mu Burundi na rimwe like nkuko warumeze ubwa mbere utaza mu Burundi ubwa mbere warabipinga sinabipinga narashaka kubimenya abantu benshi baje bavuga ngo sinariko nimvira ngo ngumeyo sinashaka kugaruka of course ushaka nawe kumenya why bagomba kugumayo so sinabipinga banashaka kuvyumvira jewe by myself bavuga neza ko mu Burundi haryoshe batari bashaka kuvayo buri muntu aje ahantu abantu bose baje badashaka kuhaba yego and then also kumenya aho abavyeyi bava and you know so it was nice to kuvyumvira je by myself to feel it and now I understand icatuma bavuga ivyo I'm like okay fair ubunye every year uzohoruza biragoye sinovuga every year bandasenga every year bishoboke kubera uburyo bwo kuza canke kubera ko bari akazi kenshi ufise hariya canke ibintu vy'akazi sometimes amatike arazimba also nyene ukuntu wipanga kuza birazimvye kubera ahantu uba imfungurwa and stuff like that so ahantu uba Canada hari abarundi benshi canke hari abarundi bake I'm not sio sana yeah sio sana uvuga Igiswahili yeah aho babononye nakari woza tuvugisha indimi 15 Kirundi Igiswahili Icongereza byose bagumavana utavyumva vyose ufite ingorane samahani mumbabarira tunakusamehe najaribu tu Kirundi basi hari abarundi bakeya sio cyane kimba bariho now I think also Jason sohoka cyane maybe bariho basi ndababona cyane birashuka kumbura hano abarundi benshi bavuga Kirundi gusa yeah yebishitse cumera gute telefone abantu bine yeah gusa habaye like my events and stuff ndagenda nkabura n'abandi nyene kugira yeah be around them but sinsohoka cyane so abantu baje kubarama mu rugo then yeah okay Kirundi cagabanutse last time wavuga Kirundi cyashkurusha Icongereza wagiye cace kinyika cagabanutse ubunyari n'Icongereza cyinshi bwa mbere waravuga Ikirundi ngashama iforos uvuga Ikirundi n'umushaka guhiyo challenge ahubwo nagira ubundi ko ndakivuga gusumba last time
ndaguye challenge kandi n'amasoni ntarahera amasoni ya ntarahera I don't know. Cyari hano nta masoni ariko ni sawa ku bantu bazi Muhoza nk'umuririmvyikazi nawe nyene nshaka kubibwira like ubaririmbira akaririmbo kawe Nomusi navyise umenga sauti si bon gerageza You're the one that I dream of and I've been waiting for. I see myself in safe hands, need you even after kifo. Napenda unavyopambana, kuhakikisha mimi nafurahi sana. Walipochana ulishona, sijui tulichelewa wapi kukutana. Oh, oh. Unanipa one time, unanipa two ni respect, unanipa three care, 4 and 5 ni sacrifice and sorry. Ni 5-star love, ni 5-star love. Woo! Wow. Rimaneza Uramisi ndi mu bintu byo kuririmba cyane byugigiriye ibintu byake gutembera. Oya uririmba neza urasamaza vraiment. Urasamaza. Thank you. Okay, ubu irengenda kubaze reka tuje mu muziki sivyo. Bwa twaravuganye ndakubaza ngene bimeze gukora umuziki uri mu Burundi kazi ukorera mu mahanga ariko nibaza ko urafatwa amazi igihe kinini mu Burundi wagarutse kandi waronse abantu bamenyana bari muri industry twaramenye na jewe n'abandi bimeze gute ugereranije no gukora umuziki bwa mbere biracakugora Vyama bigorana iyo ukorera ikintu kure but ubu ni mitende right is better than umwaka uheze kubera hajyaho n'uburi kuragereza ama connection gura n'abantu ama experience atandukanye ariko uriga buke ukamenyerana n'abantu ukaronka abantu baguhanura you know what I mean ukamenyana n'abantu baguha support so ubu ni sawa yeah Okay, ndavyumva. Biranaboneka ko ku ma platforms yawe indirimbo zagizagira ama views cyane kuva aho uje kugira promotion ngaha ayi. I think ubu vyaragabanutse to be honest yeah. Harabaye ingorane nyinshi z'ama platforms, ama Facebook araba hacked. Ama social media yose yaragize ingorane ni gutangura bushasha almost right. As if umwaka uheze like you know what posting ikintu kavuga abantu barakibona ubu gupambana like it's almost like dutangwe bushasha but you know ni ibintu bisanzwe bahakinze ama platforms aya yose YouTube yanje yaragize ingorane no way baragenda abantu claiming indirimbo zanje turenda kudiringa na YouTube Instagram igira ingorane turayigarura Facebook yo yaragenda kugenda like Facebook is done so social media zanje zose yari bibazo uyu mwaka I don't know umwaka wese wari ingorane warufise ingorane nyinshi vyagenze tukuri YouTube ndomba baraclaiminze ko ufise ama copyrights ko atendingo zawe ibintu vy'ama copyrights and then Instagram na Facebook byari connected Facebook yagize ingorane Instagram cigira ingorane then tudiringa no kugarukana Instagram birakunda Facebook yo like twatanguye bushasha vyagenze gute kora hari igihe umuntu aba hacked n'umuntu abazinanye hari abantu barungika ama links y'amarobo ntubaziri bizarre bayitwe mu buhe buryo n'abantu uzi sinomenya ko ari umuntu nzi canke ntamenya because Facebook byaziye rimwe ni nk'amenga ni deal nk'amenga hari umuntu yatumwe nari nabibonye yuko bizoba kubera naguma ndonka ama notifications ngo some are you trying to log in or something like that for a while nkagenda hindura my password whatever eventually nyene you know baraitwaye but no buzima sorry cyangwa abantu mwaramukorana mwavanye basiganye ama password yakora kumva kugira umuntu yinjire muri account yawe surtout ya YouTube cyangwa ya Facebook ko bafise ama password hari igihe nyene ukora n'abantu kabizera cyane ugasanga wabahaye ama mode pass y'ama platforms yawe muvanye ugasanga bace basigara baravyonona siko vyagenze sinzi ko ariko byagenze hariho abantu yes bari bafite ama password but no beshera kubera simfise confirmation right sinzi for sure but ni ibintu biba ku bantu benshi mukorana n'abantu mukavana but sinovuga sinzi it could be anybody right sinovuga ngo ni naka but guhindura password narahinduye password but of course umuntu guhackinga biciye muri ubwo buryo n'umuntu abazi information zawe right so but asinomenya ngo ninde yabikoze baragushavuje yeah of course ni ibintu bishavuje sinobesha right
but ni imitima y'abantu bafite imitima itandukanye right wavyakiriye gute urumva wasize amafaranga mu gikorwa wagize ama promotion kugira ngo abantu bakumenye kuba kumenye niho baza no ku ma platforms yawe kugira ama subscribe tu warisha amatike y'indege kuva Canada baza mu Burundi kugira ngo abantu byinshi uguma wicuru widandaza hama haiza kanya nta numwe kurahera ama account yawe aragerageza akaribwa ahantu sevo wari kure y'abagenzi bacanga bari mu muziki wari umeze gute birababaje ni ibintu nyene like bicana intege kubera it's like okay narimaze like ameza ngahe nkora so hard n'abantu turi kumwe of course bariko bashiramo effort nyinshi hama murageza ahantu muvuga ati unye ni sawa you know tugomba dushika ahantu mukaca musubira inyuma ni gutora like ama steps backwards you know but at the same time ibintu nk'ivyo bibaye bigutera ingufu kubera nta muntu yoza kukwiba ikintu atabona uri gukora ikintu nawe kigenda neza so I know umuntu wese yoba ari involved arabona abantu bariko bakora neza so I know ni ikintu kibi cambabaje ariko ni ikintu also kinyigisha yuko turiko dukora ibikorwa vyiza kubera atari vyiza nta numwe yoshaka kutwana kimwe right yeah so birababaje biri sad that abantu bafite imitima nkiyo barabaho but also n'ubuzima gusa dukeneye gukora cyane gusumba umwaka uheze kugira dusubira hajya canke twarengane hari gihe ibintu nk'ivyo bikorerwa umuntu kubera ko babona ari mushasha mu kintu canke kubera ko no kuba utaruba mu Burundi usanga vyakoze umuntu atari ngahange ndashaka kumukurikirana ngo uze umubwira ati meze ukuntu canke uronke inguvu cyangwa umwanya wo kubikurikirana na gose bakabikora ko bazi kuri kure cyangwa kubera kuri mushasha muri ivyo bintu utafise n'abantu bo kuburanira wari bibaje ko ariyo mpamvu impamvu sinomenya igituma bawosanga ari ivyo canke nyene ari umuntu nyene atinge tumugirire inzigo tumusubize inyuma hari ibintu byinshi byo tuma umuntu akora ikintu kandi utari mu mutima w'umuntu ntavyo womenya right so urarabisha amaso ukiga ivyo wiga ukabona you know ubuzima you're learning as you go ukuze mu ugenda uriga so ni ibintu byinshi kuva umwaka uheze gushika no mwaka amaze kwiga bimwe navyize kugoye kubabaza ibi navyo navyize mu nzira nziza kubera hari abantu beza bamfasha also bakanyigisha bakanshigikira bakamfata ukuboko n'abandi bagukorora so it happens urugendo nuko nyene uradugana n'abantu bikanka mukavana mukahura n'abandi bikanka mukavana mugari genge hura n'abantu bo mu shop kubandanya urugendo mugabo umuntu yatwaye ama account kandamugereje message parce que namaze kushika ndazigeri birababaza je baragerageje YouTube yanje iragaruka baragerageza Facebook ya mbere ndayiheba Instagram yanje gene ya kabiri nanje ya mbere barayitwaye donc birababaza gose vraiment kandi umuntu arakimwe nyunguka imagine kimwe yunguka atari just umutima mubi kushaka yononera umuntu akazi asubiza umuntu hasi gutangura aziyeho mugabo ntibihagarika imigisha blessing yawe ni gwawe kuko Instagram yanje ya kabiri mugari kurusha ya mbere bisa abantu gira kwiza abantu 60000 ya mbere imaze imyaka ngira 5 ifite abantu 70000 ubunye mu myaka 3 ifite 60000 donc nushaka guhagarika imigisha y'umuntu ngo reko ko inzigo canke ibintu by'umutima mubi nimba umuntu muvanye nabi yumvira ukuntu mwohuza utanze kumugirira nabi urumva yego kwa ni gwa kandi karorero kabi abandi parce que washaka kubigirira wewe agaca bibigira undi akabigira uwundi ugasanga ngwane mu zindi ni blessing y'umuntu ni blessing y'umuntu kugira bivuze umuntu aragutwara ikintu like kuri wowe yari kinini mugana Imana igufitiye umupango usumba you don't know right so kandi Imana iretse ngo kigende no kiba gutegura ikindi kintu iba guteguriye ciza gusumba at least I believe duherukana ufise indirimbo imwe new one ego ufise indirimbo zingahe zine after new one nyuma ya new one narasohoye umuti hama nsohora I do and then 5 star so donc zitatu harakoze umwaka mw'indirimbo zine ni nyinshi ni nyinshi n'abantu bake bashobora ku indirimbo zine mwaka umwe katuganire gato ku muti niyo numvirije nitonze ego c'est vrai nitwakoze interview about that song umugabo umuntu ariko arayumviriza akuze arumva ko hari indirimbo y'abantu bakuze
mugabo iririmbye mu mvugo mbabarira amatwi ninde yayikwandikiye first je mfise umwanditsi umwe niwe yanditse new one ni nawe yanditse umuti Villa agenda Villa Tyrone kuma platforms niwe yanditse umuti ni nawe yanditse new one akigwa wagize reaction iyi uri kurayisoma warayitahuyeho canke wabanje kumbwira ati nsiguri oya naravyimve ngize mbe ni kirundi gizewe indi ni bisiguri kazi okay but nanje nari navyimvire ngizo ya sumudokta sanzwe but kubera ko ni message omenga ntashaka umuti mugabo umuntu ayiyumvirije neza harimo igishegu but harimo igishegu c'est vrai abarimvyi benshi basigaye barimba ibishegu byinshi mugabo benshi baradudurirako bakashika bavuga neza ibyo nyine bariko barandika mugabo waririmbye igishegu muri abantu bacu bake barimbye igishegu numenye no ko ari igishegu ko utafasha umwanya wo kuvyiyumvira abantu bakuze mwaganya bariko baraguhanura bakubwira gutobwira ati indirimbo ni bongo for it canke yireke nje nari nayikunze naho bari kuvuga yireke sinari kuyireka ariko it's just that nkuko bari kurabivuga ntiri direct nje nico nkunda gusa right kubera ni igishegu but also turageza kubishira mu icubahiro kubera n'abana barumviriza right and then uri umuntu imbere y'abana n'abantu bakuze uri example imbere y'abantu also naho bogira ibintu by'amakosa baragerageza kubihisha kubera abana barabiye kuri wewe ubaha karorero kabi barakwirikira ubahe keza barakwirikira so I just like the fact that ntubimenye ivyo iriko iravuga umwana yumviriza akiririma n'umuti gusa right arazi umuti n'umuti ntabazi ngo ni ibintu by'amakosa n'umuntu akuze nawe yovuga uyu mwana avuga at least yarabinyegeje you know ndadirimbo zazushu hani umva ukora aririmbo umwana usokwarimba hani mugabo do you know the meaning of this song nakira twaradirimba indirimbo nyinshi nk'itutazi ko twoturimba ibintu byinshi mugabo insiguro nibaza ko ikibi banashaka ikibi no kududurira imagine ukiri umwana uririmba uri kuririmba nyene uzi ivyo bariko baravuga navyo uvyibuka kukuza ati mana nje ko yandirimbo nibi bariko baravuga indirimbo wari wayikunze ntiwari kuyanka kora ko wari wamaze kuyikunda umva si wowe yandikiye indirimbo n'undi muntu akwandikira indirimbo nk'umunsi yakwandikiye indirimbo akakwandikira igishegu adudurirako uzoyiririmba kora kuza wayikunze biravana nuko I think urazi ikintu cy'umwanditsi muririmbyi kazi cyangwa umuririmbyi simpaka ngo kira kintu baguhaye ukiririmbe simpaka kira idea uzanye ngo igende uko ni byo guhanurana right haraho yozana ikintu nkagikunda mbwana nkiyumvira we I know nagikunze na wagikunze ariko ntituriko twikorera umuziki twebwe tukorera abantu right so it's okay guhindura ibintu mukagira modifications whatever muhindura ikintu mukagindura kugira kibe ico mukunda ariko cyorohera amatwi y'abantu as well usanga hari gihe sometimes abantu babona ati nje nkeneye success ndumurimvyi mushasha nkeneye ikintu kisatuma amenyekana vyihuse javuga ati jewe asha impanda kwereke no abasore ni bavuga ngo arakaraka ina baraka you know ubishatse in that way ni vya bindi biri temporary urabironka but haragera ahantu bikarambira abantu right so si kintu no kwifuza kukironka uko mu biri inappropriate no I think hari ukuntu nyene baby steps wogenda bukebuke ariko icuronka kikaramba kuriko kwihutira ukagira ibintu ukacibona abantu bara you know barabaye hyper baradaraye and then munyaje unye ni vya bindi ni yale you know hogera ahantu ukagira ibyo bintu bakavuga ibintu yarasanzwe ameze uko tumubabarira ariko wari usanzwe umeze uko akabikintu kibi ni vya bindi yahora akora nyene sanga biragoye no kukurekurira amakosa yawe you know what I mean so we smart cyubwenge ubikora kuri mama cyangwa papa wawe bose ni kimwe bose cyubwenge barakunda imiziki yabo harabayumviriza abavyeyi banje kweriya barampa support n'abafana barazumviriza bavuga ati Muhoza icara hano ngo hano icara ibi bintu biki waririmbye ibi ni biki wari wambaye sikwameze
They understand ni clip ni indirimbo gusa, right? Of course barahanura hari ibintu bitakora. I understand industry ririmo bakampanura kandi navyumviriza ariko nanje sometimes nekubumvisha. I know barabizi like my personal life na social media biratandukanye gusa, like you know what I mean. Hari inyambaro nogira muri video menya ati in real life uko sino kwambara uko, right? Ni bintu mvuga nanje banzane muri clip nkavuga I understand the director nibi wifuza ariko icyubahiro canje at the same time, you know. So yeah. Ndakumva ni nka ya video nagiye mu ya Bface bari banzaniye duhuzu ndavuga ati mana ya sometimes gusa bandagiye muri video mugabo ntimuca mungira banaka na banaka sometimes that's not me wosije kandi iyo video izokama myaka yose nza kwiyame kuvya nishakiye ngo nagiye muri video ufise abana cyangwa wifuza kuba umumama ibintu bigiye kuri social media ntivyigera bivaho, right? So ivana nico umuntu ari nico ashoboye. Okay, your respect first. Reka tugaruka ku kintu muhoza abantu bumvise ijugiye bumvise ko bafise ijugiza. Hari ikintu kenshi sinzi ko ari gender vyumviro ugasanga umuntu asijugiza mugabo ntazi kwandika indirimbo. Ntazi no kwaranje indirimbo. Nima ugasanga agize karaoke ni fresh umva urarumvira mugabo yihenza akari indirimbo yiwe. Bavuga ati je bintu bireke sivyi wawe ukundi kuntu bimeze ukundi kuntu bigenza bana mu karaoke wewe warusanga ubizi ko kwandika atari kirenga kugira ngo indirimbo umuntu akwandikira canke kwandika sikuvuga ngo sinzi kwandika hariho n'indirimbo dufise nanditsemwo canke nizo niyandikira ariko ni vya bindi nyene kumenya iki kintu waje kwandika ikirundi is not for me, right? Kubera mvuga ngo no ushobora kwandika ngo nce mvuga ngo ni kirundi ni yemeza ivyo ntashoboye ndazi department yanje ni cyongereza maybe ntayemwa karundi gato is okay but sinovuga ngo ni cyane nandika ikirundi kizima canke ngo ndimba iri Swahili yuzuye no ni kumenya gusa nje ibi inye ndashoboye ibi sinshoboye hariho umuntu abajejwe ibintu abashoboye ico kintu odashoboye and it's okay kumubwira wowe urashoboye iki kintu nje naco nshoboye mfasha iyo si mindset ya Canada ni just is realistic kubera ko hari abandi bantu bakora bari mu industry bicenga muri studio barabizi ko kugira umuririmbyi yemere ko bamwandika indirimbo abari debandende umva kugira ngo kada witwa tabiyandika indirimbo yanditse undi muntu mugabo akumva ko bavuze ko yanditse undi muntu yoba bamanuye ngira ngo ya fame iyo cyangwa cyacu barociye uko wowe uvuga ati jewe ni bo hari byo nshoboye n'ibyo ntashoboye si ya mindset nyene ushaka kubavuga ati akatagutse nikamyo bweze abonga hanyimba babigenza gutya reka nanjewe nkorere kuri uwo murindi no hari ibintu ngaha bakora mvuga ati ibi ni vyiza nzokora n'ibindi bakora nkavuga no ibi inaho babikora CV wanje, right? Kubera at the same time kira kintu gikorwa muri industry si ciza kandi si kibi so biravana ni base yahe wo ukuramwe you have urafisi choice yo gukuramwe ibase rimwe vyiza nibibi nje I want to pick ibintu vyiza ibibi is not for me and I also think that umuntu akoze ikintu kene kumuha credit yiwe I believe so, right? Kandi sikira mnashoboye kira kintu so sikosa kutiyandikira kandi sikuvuga ngo sinshobora kuyandikira bahari ibintu ntashobora kuyandikira, right? So cyuho umuntu abishoboye si cyane hari igihe n'uwo muntu ashoboye kwandika adafite icyo kuririmba ugasanga ayo mafaranga mwinjije nawe ari karunguka ya mpano afise yo kwandika amajambo katondeka neza ku murongo ugasanga nawe nyiramutunze kandi utamuvuze ntazo nk'abandi bantu bashaka kumurondera ngo kandi utamuvuze ntiyoronka akazi nukufashanya ugasanga afise impano yigamanye mu nzu kandi ari umuntu azi kwandika ashaka kwandika indirimbo ikazomara imyaka n'imyaka abantu bakiri ko barayumviriza ariko ikintu jeje aho market sinzi ko ko yijeje canke nuko nabonye ko abantu barakunda ama lyrics yanditse neza c'est vrai abari ndo bashaka bavuga ngo dukundanga imidundo ngo dukundanga ibintu biki mugabo haca hari abarundi bakunda lyrics indirimbo ni y'urukundo nimba ari urukundo ni urukundo ngene gwa vrai biga ushaka gutura umuntu mukunda nimba mwashwanye n'umuntu vuga ati nshaka gukunda muza afite indirimbo nshaka kurungikira umuntu twashwanye like sindi obje kuvuga mbwa hari akaririmbo muza yabiririmbye karakamurungikire aza kwibwira mugabo uvuze ati ijambo rimwe mugabo ntibigira sanse umva iyo ndirimbo uragiye vibe yo mwanya bigaca bihera ni nk'impanuro nk'umufana muziki abari bamenye ko tugikunda lyrics nziza also wogira indirimbo imeze neza ifite lyrics I think birajana hari umunsi urokera kugira indirimbo idafite amajambo menshi kubera yorohera abantu n'umunsi nyene ukenera
ivyo nyene hariho abantu bakunda amajambo nanje ndakunda lyrics cyane sometimes nyine kwiyibutsa no ega indirimbo ishaka korohera abantu mugabo irimwe na lyrics nk'iya ndirimbo bana imaze imisi irikira abantu bose batwiririmba mugabo mvuga ibitero vyayo ni nk'amajambo anyene agira urukundo ushaka kuririmba nyene ukumva nyene ko ari nk'amajambo yafashe mwanya kuyumvira ibintu ariko arandika donc abantu bazi kwandika indirimbo mubarondere mubahakazi mubahe credit. I think it's about gushira ego to the side. Ego is a big thing muri especially muri industry but I think ni kwera turaba judged cyane nashoboye iki I think tuchatureka ego je in the way but sometimes I should to the side ukaha abantu credit abana kazi mugahana you know what I mean harimo andi kudashoboye iki ntibashobora byose kazi mufite ugizage kuririmba iyo ndirimbo ikakiryoha kora hagiye mwijwi rya hagiye mu nisura ya bitesa wambaye neza indirimbo watumye iyo ndirimbo burya muntu yanditse kugira indirimbo izo biri nk'amajambo meza nayo nyene no kuma credit ubu wagarutse mu Burundi ufite imigambi yo gukora indirimbo nyinshi nka kurya nyene canke waje muri vacances akazi kenshi naje mu bintu by'umuryango but also akazi so narakoze ibintu byanzanye then ubu ni mu kazi nagomba gusohora ndi hano ndifuza gusohora nkiri hano so hopefully ivyo byokunda bidakunze naho ni mipango y'Imana but akazi kweri cyuko turakora akazi mu bintu vyakugoye cyane gitangura umuziki mu mwaka wa mbere byari bihe I think beginning are really hard kumenyerana nyene kuronka abantu kumenya abantu mukene kugenda nabo nabo kutagendana nabo I think that was the biggest problem surrounding you is so important abantu muri kumwe nibo either bagusubiza imbere bagusubiza inyuma cyangwa bakagutwara imbere right so I think for me very hard kwera buri muntu aseke nabwo umuntu mwiza buri muntu aje ambwira I don't think ukene kubwira umuntu ibintu utiyumvira cyangwa utiyumva niko njemeze right ntakunda umuntu ndamukunda numfise ikintu kibi kukubwira ndakubwira iciza ndakubwira so for me najini was everyone's like that but kila muntu amezuko so buri muntu ari around wazanye ibintu vyibura byo kuba umuntu wese mucu mududura ko dushaka kumubwira ko nyene abarundi turagoye narabyize manager nababwira manager gaga ari hano mwoca mutwenga ntawo ndababwiye mbwa hano hariho manager nibihe bintu naye majambo mu Burundi wumvise ryari ryambere yumvise ibintu byinshi numvise nari bigere numva aho sinovuga rimwe cyangwa ngo abiri ni menshi nkaya y'ikirundi nyene ego no kwibuka ku mutwe no kwibuka ku mutwe kwa namakuru fisi iyo ni nibyo yivugisha no namajambo menshi nane kwibuka kwera hariyo basi basi yuve mu Burundi uva mu Burundi niveau y'ikirundi level y'ikirundi yiyongere ko canke kiri hande nyene I think uyu mwaka nagerageje cyane kuvuga ikirundi cyane kugira like ndacige more gusumba last year nari comfortable nyene umvugishije English I'm like I could have like nari gukoresha your opportunity kwiga so uyu mwaka like buri muntu mvugishije nagerageza mu kirundi cyane bikananira binaniye avuze ikintu wambwiye cyo gisigura iki like I want to understand you know ukera navuga ngo ndambajije ivyo bisigura chanseka you know what I mean like unya I think ubwa mbere watubwiye ko muhiri wa impamvu kivuga ikirundi n'ubu utabaye mu Burundi nuko muhiranye muvuga ikirundi abavyeyi banyu babavugisha ikirundi ntiharo hagira igihe dufate n'igihe ari ikirundi gikama basi hari igihe umuntu amajambo akama nk'iyo yashavuye canke nk'iyo afise ama emotion menshi ugasanga aca yasohoka gwa rurimi rugoroshe gose I think iyo nshavuye ho Mwari kunaririmba cyangwa icyongereza nigakarara ndavuga icyongereza cyinshi no muhira nibiramubona po no muhira uri imbere pa na macho uvuga gusa icyongereza iyo wacavuye mama na papa bakarindira mejeje ngo aho rero uvuze ibiki nkaca ndindira nkaca nsubira mu ishavu ryagabanutse nta cyongereza bavuga wowe sio sana no nyene bimwe bisanzwe buke byo barabara nabo muvukana bose nuko nyene
bakuru banje bo nyene bakivuga neza na neza. I think umutonyi wanje ni wowe nyene ndagisumbye. Niyo no kwirata ko nkabwa je ndazi Kirundi gusumbya uyu but abandi bose barashoboye. Ariko aho ni muri famille wanyu hari abandi bantu ushaka gusanga muri Abarundi mu bahanzi kandi ukavuga ugati wowe Kirundi cawe yo hakintu na kimwe ndakurusha Kirundi canke muhuye muri hanze mutari kumwe n'abantu bakuze muvuga icongereza gusa. Oya biravana n'umuntu muri kumwe ari umuntu havuga Ikirundi je ndagerageza cyane kuvuga Ikirundi. Umuntu havuga Ikirundi ndagerageza kuvuga Ikirundi binane nkasha mu Congereza but I try like kuvuga Ikirundi kubera also like I don't know sinabikundi yo ndahantu abantu bose bavuga Icongereza buri muntu akaca yumva icyo ndiko ndavuga. So I try nyene kunyegeza ibintu havuga mu Kirundi ari umuntu atakizi of course umuvugisha mu byo yumva na wene but yeah. Gaundi ndabizi muri film. Sasa kana abana b'Abarundi babigira jaho ugiye hano bavuga icongereza gusa kwera umuhemo baramushaka kubavuga kandi babumva ngo cyangwa bavuga mu Kirundi. Turabigira nyene murabana gute murabana babi. Wararonse abagenzi benshi mu Burundi n'abagenzi benshi bagenzi n'abagenzi babi. Kenshi ari gihe umuntu yigishwa n'abagenzi babi bagendanye n'igihe wigishwa n'abagenzi beza. Kandi muri urugendo rwenda utafise abantu nyene muri mukora ibintu bimwe biragoye ko avansa. Abagenzi babi ni kintu bakwigishije like abantu badashaka kubona waduze abantu bashaka kuba aba hypocrite bavuga ati Muhoza araje akoze indirimbo iciye abantu bose bayiposta uziyamukoresha ikiganiro yagiye hanaha gwaye cyane turahura navyo. I think buri muntu arahura navyo. I think nyene nikuzuri yibutsa yuko like umuntu like I don't know how to explain mu Kirundi umuntu ari around you you're affecting and now you're batari directly you like you get affect ku bantu bari around you right ugasanga abantu batangiye kukuraba ukuntu kubera umuntu mugendana right so ubonye umuntu ameze uko no kwigeza inyuma buke and go your own direction but biragoye kwabura ingeso mbi uri umuntu araba cyane like your surroundings yitaho ibintu kubera je nditaho ikintu kiriko kiraba around me all the time kubera biri easy kuba influenced mu ngendo mbi. I don't know if making a sense. So it's always kuba makini and just watch out umuntu ari around you and who they are how they are kugira ntiwisange nawe ivyakora biri uri kurabikora canke ivyakora bi affecting abantu bari around you bakakubona nabi. So ufise imigambi yo gukora umuziki ufise project izihe ku muziki? I think nyinshi but I think uyu mwaka nyene eka ndagusiganya ikibazo urakunda umuziki uri kura gukora mugabo hari n'ibindi bintu ukora mu buzima busanzwe bitari umuziki. Hari igihe umuntu akora umuziki kubera ko awukunda ubundi akawukora nk'akazi kandi kubera ko abikunda mugabo ariko nubwo abigize nk'akazi ugasanga afite ama project yo gushika kure kuba umu artiste international umuntu aririmbira abantu kuri stage niniya wowe bikora kubera ko ubikunda gusa canke ukora ko nk'akazi kandi ufite ama project maremare? Ndabikunda kandi ni nk'akazi kandi afite ama project menshi hopefully arogera kure that I think atandukanye n'ivyo nahora nkora kubera ukugenda ukusohora indirimbo uronka reactions zitandukanye so uraraba nivyo abantu bakunze cyane ukagena mu iyo direction you know what I mean so uyu mwaka uratandukanye a little bit but si ibintu gusa ngo ndabikunda ngo ncinabikora cyangwa ngo birampa amafaranga ncinabikora I think vyose birimo but ndabikwaje kubera ko abahanzi ba muri Canada kandi umuziki uri gukorera mu Burundi uri gukorera abarundi uri gukorera abanyakanada mugabo sinibaza ko amafaranga uri kurashira mu muziki uyaronka retour hano sinaza kuyaronka meme nayo YouTube yo biguhemba ntigemba amafaranga angana nkayo washize mu muziki hari ukora akazi kago amafaranga urakora kandi ugakora ukaza gukora amafaranga ntibishaka gucinenge kugumushira amafaranga mu kintu ngo utari ko yinjiza mu gihe utari kurigera kuri ryohera amafaranga ushiramo nta nibisanzwe mugabo yari nk'akazi uvuga ati ayo mafaranga ndiko ndashira mu muziki ndashaka umunsi umwe azogaruka nimba ari mu concert nimba ari mu biki mugabo azogaruka waramaze kuvyumvira
arogaruka I don't think ngo nkora umuziki ngaha ngo kubera ngo nkeneye gume ngaha gusa I think you know hariho abarundi n'abanyarwanda everywhere bumva ikirundi kandi nico cyuma usanga ndashira mu icongereza Igiswahili kubera ndabizi nibo bantu bari hiyo and of course ngize show ngaha nta na kimwe nogarura nk'amafaranga nshiramo but also back home ibintu by'ibiteramo n'amashow birariha neza nakuze ndabikora so ndabizi but it's just that uri gukora ibikorwa byawe amafaranga azugutandukanye araciye ubwenge so ndabikora of course goal nukugira gusa umenyekane uronka more shows but narabiravye before ni business ushiramo investment kwera uvuga iki kintu nibaza kizovamo kandi kironyungukira is the same thing narabibonye banshaka kinyungukire more kandi sinoshira investment mu kintu ntamenye ko kirongarukanira umva target ya uvuga ati amakonsa azohora bera Canada y'abarundi n'abanyarwanda ko bumwe babatanga kuza barajayo yego abanyarwanda baragiyeyo yitwa Kensol kiginga ragiyeyo uzo kuba uri kuri level uvuga ati reka Muhoza banza mwungururire ma stage yiwe uvuga ati reka na investisse muri zya concert zibera hari yanye bazoba bitwa afise umu artiste afise indirimbo nziza aririmba neza afise na public yiwe hari no mu Burundi ishobora kubinjiza inoti ibintu vy'amashow ni bon baramaze gukora amashow hanze sana nabikuriyemo that's why kuririmba ego nivyo natanguye nkora aba Eddie Kenzo ndamaze kubugururira aba Chameleone like all of them ndamaze cyo kuri stage nabone si ibintu bishasha ariko iyo ugiye kuri stage izina baguhemba neza kora kumaze kugira izina that's why so ukora kugira instead of kubugururira na ugira ishozi wawe kandi ivyo bigira amafaranga menshi nivyo bigira neza so nayindi kataza gushobora kuvyishura ushaka ikiwe avuze ngo Muhoza yarabaye best vocalist Vancouver muri ni ntara ni province cyangwa ni muri British Columbia Vancouver it's a whole city muguririmba neza hari abanyarwanda barundi abantu bose bazungu everybody ucuraba wa mbere wow ibintu vy'ama award back home biratandukanye n'ungaha so I don't know kuntu ngaha baraba but hiyo onye you don't really know baguhamagara ngo twari kutugira competition don't watsinze ibintu nibi woza ni itariki bateguza so ntibagutwara ngo in a weird way but you don't really know ibintu ngo nguragira votinze so nyene n'abantu baba judge baguhamagara ngo twatsindiye competition urimwo karibu takathing asha twengene nk'abarundi turi ngaha tumwe tukubwira ati courage kweri thank you kwera si ni Burundian flag ibiri kira iraduga bavuga tujya no muntu abangambwa afisa mamuko mu Burundi cyacu barakimenya rero abantu batara haters abantu babona impano mu muntu mumushigikire Muhoza aririmba neza afite jugiza cyane kandi ari bandi bamwandikira neza wandika indirimbo zimeze neza zanditse neza kandi arashamo n'ubugefo rero ko muha agaciro ivyo bintu byose yavuze ko bamwibye Facebook page yiwe mugende mu following kuri page yiwe ndaza kugaragaza gushiramo link muri mu commentaire kugira ngo biborohere kuja kuyishiramo no kuri Facebook hejuru muri description gushiramo link yawe kugira abantu baje bagufollowing hama mu mutera intege of course nimba asubira indirimbo iryoshe mugende kuyumviriza ubunya turi muri dukunda ivy'iwacu dukunda ivy'abantu twahereye gukunda ivy'iwacu just ngira abantu ngo banke ivyo hanze mu bikunde muganga wanje guhera ku vy'iwanyu exactly tubanze kuduza biwacu tubone kuduza abandi bantu bo hanze kwani ngira abandi batabana banakeneye support yacu mugabo twa tuba tukiri hasi nitwe tuba dukeneye support y'abarundi cyane cyane gose kurusha abandi bantu so it's true we courage kweri thank you zo muririmba tuzobona ayo ma concert ni nashike avuga ati Muhoza akoze concert nini ya Canada Etats-Unis hopefully nukunsengera no kuguma mu nonga bagutume ko avuga ati concert ifo ko mushamwe Muhoza tuzomuhiritike y'indege vyose hopefully aze akakore concert mu Burundi kira kintu kirafite umwanya wacu ubwo mukora gusa sinzi niba ari ikintu ushaka kubwira abantu canke ushaka kuturirimbira turirimbira umuti twari ivyo umuti okay ndayibukase
ingoti jane umuti ngwino tujane erega ndahwera ninabura umuti ndahwera erega ndahwera ninabura umuti ndahwera shaka sugumi dawa hamwe mu mubiri numva powa naho warenza truma yasote y'imitima ni sawa ariko kukuntu ndebye nawe muganga ube wariye ntidusange bipfuvye genda gukira nawe wapfuye urabizi ko nigera mpindura ibitaro urabizi ko ntigera mpindura muganga ndabonye ariko aritwenga ariko araririmba ni kuri conversation twagize kare ujuga umuvyibuka okay mbega cyane amamelodi ni witorera indirimbo canke niwe yacayatora ni watora fisa idea of course ndashiramwe bukebuke but ni umuntu nyene afise melody zikaze na lyrics bikaze nyene birajana I'm just like it's perfect arakorohereza akazi vraiment kandi no muririmbi so nko inkoze nakanye nyene kategena neza aca vyumva yeah so you know yeah that's nice yeah turamushimiye ahantu hari arondi n'abandi baririmbyi benshi abandikire azafaza arabandikira kwa gusa mu ntango nibabikunda kwagusa mu ntango rega hari gihe ukora business nyene mutangura kwisemba abantu kugira ngo ejo nibabikunda urazi iyo umuntu ashoboye hari gihe ubushoboye shiri mugabo ukora ko bataramenya ivyo bintu ukora ukabanza kwimenyekanisha babonye bandikiye neza abantu bakabikunda bagati subiye handi ngenda wanda yandikira ni wasubiye kandi ugarutse amuha amafaranga no arandika ubikunze ukamuha support ukamuriha kubera na wewe ayukoreye ntarurunga mukagira idiri tuma na wene uyu no nugufashanya wumva aronse abarinzi benshi yandikira ahaza amafaranga menshi oui ariko niyo ugiye ku isoko ikintu ari ciza urakirihira kwera uvuga iki gifise quality nziza I know mugabo ari iyo kitamenyerewe niho ubanza kukimenyereza abantu wiyumvira umuntu yoza akambwira ngo mpa free show nkagenda ngo kubera ngomba kumenyeka ubu benshi barazigira kandi benshi barazigira wonye ntawe ugira ko abanyene ufise mindset mugabo benshi barazigira mugabo babonye abantu no ni talent y'umuntu urazi it's not good I know si vyiza mugabo ngene iyo uri kurimenyekanisha twarakoze ibiganiro kera vyagusa tuko turapromotinga abantu tuzi ko bazokunga mugabo next time agaruka avuga ati hari abantu bambwiye ko bamenye ibintu byanje ko abaciye mu kiganiro cyane nshaka mu ikindi kiganiro ati ndamurihiye mvuga ati nzana amafaranga my friend none simada kugunda gukora ibintu vyagusa next time arariha it's just an idea abantu bari muri business ukabuzi kuri muri uko ikintu kitamenyerewe ubanza kwemera guhomba byambere kugira abantu babanze bamenye ivyo bintu vyawe kuko ari vyiza baca baza bari kwesha kandi gakagiye kabiri barakuriha I guess urafise point. Yes. Yes. Reka tugushimire sinzi ko ari ikintu utavuze nta kubajije. No, I think bombajije byose. Urakoze again. It's nice to see kukubona kandi nikucarana nawe again. Abantu bampa support namwebwe murakoze cyane. Muro kwame mufise umutima wo gufashanya no gutanga support nimwibagere kugenda kuri YouTube mugire subscribe kugira nabaho ibindi bikorwa mugende kuri Facebook dufise Facebook I think naishize kwizina ryanje ya kera Goddess Muhoza narahinduye Muhoza mangafise hari ama account jana ya Muhoza ubunye so vyaraheze ubu ni Goddess Muhoza and then Instagram Muhoza official kuri X murabona wandi kutuntu twinshi kwene Ashaka kuri X Twitter goye no like you know mugire support mugire subscribe nabishimiye cyane kandi bivuye ku mutima nimwe mutuma tuendelea niyo duciye mu bibazo vy'ama account nimwe mutuma tugaruka tubandanya tunaendelea nanga kubivanga Kirundi ni Kiswahili biragoye yani mwe mutuma tubandanya so again murakoze cyane and thank you for having me merci nawe kuza wakoze kuza it was good mwakoze namwe kutukurikirana kuduraba kino kiganiro cha Muhoza nimba waryohewe
shama commentaire mu commentaire ya cyangwa duiki like kimeze gucyanye hama ne mutaragira subscribe yigire hama ndabaha link ya Muhoza mugende mu support nka yabisavye mugire subscribe nama likes nama follow ku ma page yandi atagira subscribe nka Instagram, Facebook bagira follow na X canke Twitter. Donc tukere turabasezeye naho butaha bye cyane Muhoza zosubira. Yeah, thank you for having me. Trust me for sure. Yeah. Bye namwe tuzosura mu kindi kiganiro kitari iki. Bye bye.